Radio Maria Burundi Jugimana iwanyu Jugimana iwanyu twongeye kubaramutsa rero ibiganiro n'ijambo ry'Imana n'uturirimbo dutandukanye vya Radio Maria Burundi birabandanya ngira mwamaze kumva yuko namaze guhashika nakoreye mu ngata vetere bampamira ubusa hanyuma karirimbo ka Chorale Saint-Sauveur yimaramvye bati ntuma mana ntuma akakaririmbo kace kanezera abantu bose bemera gutumwa n'Imana ndavuga cyane cyane aba benevole ba Radio Maria bose ndavuga n'abandi bose bihebeye Imana n'abandi bose batumwa n'Imana bakemera bakigora rero gutumwa n'Imana ni vyiza ku by'ukuri Imana iba yagushizeho kugira ngo iheze igutume neza aka karirimbo kandi gakurikira kanezere abagize mariage abagize ubugeni bemeye kuvuga ego imbere y'Imana n'abantu kugira ngo umukama Imana abandanye yubahwa n'amahoro meza Imana rero ibandanye ibaherekeza mwebwe muri kumamanza atandukanye ndabona muranezerewe hari habari mu mabarabara atandukanye hari abakiri mu misa hari nabageze ngira hari kwitanganyika bamwe baca bagenda kuryoherwa ni vyiza kuko uno munsi n'uwanyu rero ntaho bakomera wa mugabo ni waba warose gwa rubavu rwawe ntukarute mwegere maze umubwire uti uno munsi ni wa munsi twemeranya yuko tubaye umwe rero akaririmbo gaheze kabaryohere aho muri hose aho muri ko mugirira imanza hose munezegwe kandi tutibagiye n'abandi bose bari mu manza zitandukanye bagume banezerwa hari nabo usanga bari no mu manza zitanezereye nko kuva ku rupfu canke n'izindi manza zose zitandukanye aka karirimbo n'ubundi kanezereze n'abandi bose bubatse izabo bibukanye yuko uno munsi canke iyindi tarike bariko baragira urubanza igihe udashobora no kuyitabira telefone urumva ko biba bikomeye uwo musi uburi umwamikazi canke uburi umwami koko umuryango wabo mukamanu wakire urawutunganya ubufezagire babane neza kandi barondoke umuryango wabo mukamanu wakire urawutunganya ubufezagire babane neza kandi barondoke imbere yawe turabagutuye kubahezagire bakomereza indagano ibaze bazite bamwe bakundana babone ubumwe abo bageni baraganye imbere yawe turabagutuye kubahezagire bakomereza indagano ibaze bazite bamwe bakundana babone ubumwe mana bakomereze indagano ntibaze bazite bame bakundana muri vyose ibihe byose bame bakundana turataije n'ubundi Esther na Elvis muri Chorale Santa Maria uno munsi bagize bubatse urwabo niwogorama ugatera imbere urababera urutare ruhambaye ubakira kugorugo bagiye gushinga niwogorama ugatera imbere nibubakire ku rutare
kugira ntibubakire ku musenyi, bahuzwa n'urukundo. Ijambo ry'Imana niho bavuga bati naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ntafise urukundo noba ameze nk'icuma gihuhuma canke cikinjanja casirana. imbere yawe turabagutuye ubahezagire naho nogira ingabirano yo guhanura ku izina ry'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, naho nogira ukwemera kuzuye kugaterura n'imisozi ntafise urukundo ntacyo noba amaze. ibihe bigoye no mu gahimbare naho notanga ivyanje vyose nkagaburira abarushwa, kandi naho no kwita mu muriro nkasha ntafise urukundo ntacyo vyomarira. Urukundo ruriyumanganya, urukundo rugenza runtu ntashari rugira. Urukundo ntigwihayagiza, ntigwishira hejuru, ntirukora ikitaroranye, ntirurondera akunguko, ntirugira ishavu, ntirugira ishari, ntirubika akabi mu nda, ntirunezererwa n'ubugunge ariko runezererwa n'ukuri. Ni mu bakorenti ba mbere ikigabane ca 13 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Uno musi rero Imana n'abantu bavyemeje, abavyeyi baravuga bati mukobwa wacu turagutanze, genda wubaka urugo, urushinge rugume, urukomeze, ruba urutare nka rwa rundi Petero yagirwa na Yesu. Nurubu rutare Imana yubakira ko iyo nzu ugo rugo mugiye gushinga mwese. Maria rero abandanya baherekeza aho muca hose, mu miduga, mu masengero no mu miryango, n'ababaherekeje bose bagirirwe neza n'umukama Imana, maze mwese muryoherwe muhimbagwe uno musi n'uwanyu. Umukama muri kumwe, iyo n'indamutso umumarayika yakuramukije, ayiguye mw'ijuru pamana data muremyi wacu, murahezagiwe mu bandi bagore bose, umwana w'inda yawe Yesu ahezagiye. Ayo n'amajambo meza wabwiwe na mwene wanyu Elizabeti, igihe abenshi barakubwira ngo Imana ivyivangemwo, no kuvuga ibijemwo maze bigende neza. Nanje ndavuze nti Bikira Maria umuvyeyi wacu abijemwo, avyivangemwo nkuko musanzwe mubivuga benshi, ugo rugo rwanyu rube rwiza. imico myiza zame tukamburukira umukama.
kubona gucungurwa. mawe mwiza yishuye ego kugira ngo ashobore gutwara imbanyi y'umukiza. Uno musi nawe mukobwa, nawe musore, uno musi mwese mwavuze muti ego kugira ngo ubundi buzima buvuke muri mwebwe. Wame budusabira ku mwana wawe Yesu Kristu, we mushobora byose. Reka tokwama basabira imisi yose mu buzima bwanyu bwose. Kuzimani dushaka ko tubashe gukorera ubuzima budahera, turi kumwe n'abakoreye Imana bose. Ntututinyere kumufata ukuboko uno musi Imana yamuguhaye. Aho uzosanga ku munsi w'Imana niho abantu bakunda kuba bari ahantu habona, ugasanga umugabo yasize umugore inyuma bariko baragenda mu misa, ugasanga umugore nawe nyene nuko, ugacumenga baraye barashwana. Mufata ukuboko uno musi, uramufasha ukuboko bandanya, maze utanga akarorero ku bantu bose uhereye ku bakiri bato, baze barafata akarorero bamenye yuko umuntu wawe ari uwo umwe wenyene azogufata ukuboko, abandi ugacubareka. Muvyeyi mwiza, uri mawe wacu, urukundo rwawe. Burya rero Imana yarakuremeye umuntu, nubwo we ubona abantu ukabona ngo ni beza, ni benshi, baraho, abakobwa, abahungu, yarakuremeye umwe, wa wundi uno musi uvuze uti ndavuze ego. Gerageza rero tuze turirinda abantu, ahubwo twegere umuntu uwazokugeza aho nyene. Uramahutubera mungoro ubunimya. Burya yari kuzi yuko muzobana n'uwo muntu, ariko ugasanga waragiye urata umwanya rimwe rimwe uraba abantu. Utaranabaho Imana yarizi yuko uwo nyene uno musi wasinyiye, uwo wabwiye ego yuko yariwe nyawe wiwawe. None twobigenza gute kugira ngo dushobore kuza turarindira aba bantu? Uwo muntu umwe je nzobwira ego, byogenda gute? Bisaba kwiyubara. Aho uzosanga ibisambura ingo mwese murabizi, aho usanga abantu benshi babigenderamwo ariko badatahura uko bigenda. Vyiza wiyegereza Bikira Maria akazara kwereka inzira kugira ngo uzogere kuri umwe ubwira ego. Imana rero yari kigufise mu bitekerezo, mu byiyumviro byayo yari gufise yuko uzobana n'uwo muntu. Urumva abakiri bato, nimba munyumva, itondere uwo muntu kugira uzomubone abe umwe, kuko n'urubavu rumwe, nta muntu n'umwe yogira nyinshi, ni rwa rundi rumwe bakubwira urubavu rumwe.